bagenzi je ntabwo iyi video ndiko natwenga kubera ko burya mu Kirundi ciza bavuga yuko hamwe ngo buri sato ubutahizwe Kenya y'ubu vraiment kiko kiratera imbere kandi ku muvuduko munini ndi Nairobi bagenzi niko nababwiye ndi Nairobi ku mugwa mukuru mugabo kigiye kubereka cyabatangaza reka mbanze simbe iki kiziba cy'amazi bibwira ngo Nairobi ko ari heza tunagira ibyo bakiziba cy'amazi ahantu ndi ni hamwe mu hantu hashitse uca hugiye guti iryo terambere muvuga rya Kenya murabesha kandi cyane ahandi ni ku kibuga ca kera kizwi gose muri Kenya bacita Jacaranda ni kibuga no munsi abantu baza bagateramira ko beshi siritu ugwaruka baba jene beshi bakunze kwita aba Gen Z generation ya nyuma mu bahari donc murabibona kurenga hariya hose nabazungurukije nabereke okay gaha rero ni hamwe mu hantu hazana impinduka zikomeye impinduka ziba mbi canke nziza zose zibera hano utibigenda gute hari nk'imigomoko myinshi mwagiye mubona ivangu ni yaba Gen Z nk'ubushize mwarabonye ko bayikora babwira rutoti toka have niki nibiki byinshi biya byose bibera ngaha ni amanama ategurirwa en fait hashobora kuza umuntu ashaka kugumura abajene Chester bafri ngaha shafata micro shawa atangura kubaha ubutumwa kubera ko ngaha baraza bakicara pe kandi la majority ni gitsina gabo gusa bashobora no kubereka izina rya Jacaranda Soweto Stadium hariya hejuru impamvu rayizo none Soweto hazwi nk'abantu bazi muri South Africa barabizi igisagara ca Soweto ni igisagara kitaryoshe cyane kubamwo uri umuntu w'umwirabura so barinze bongeraho kariya kantu ka Soweto kera ahantu bavuga ko haciye no mwijoro gusa byabana n'inzira irengana ugiye harya abana amazu meza hiyo aka gace ko nyene kari kabi murashobora kubereka hariya bakabona ko ari habi cyane uwo menga sino muri Kenya igihugu giteye imbere nkuko mwaje murabyihweza ariko ikibazo cyaje donc urabona ari haba bita ngo mu mageto za Kayoro abantu bamenyereye iby'amafilme cyane bakunda kuraba amafilme ya kera ya Brazil eba numengo tuko duca ahantu babana nawe bagiri hari hamwe babana bakwandira donc umuntu aravyiba cavuga ati eske ngaha ati haraba ati hoho ni Nairobi nyene uraziko burya naho no muri Etazini muri Etazini hari hano mu makariti wogenda ukumirwa ukavuga ati eske ni Etazini ubonye baho muri meme Washington DC hariho heza hariho n'ahantu haba inyegeje habi uca nkuna gutangara kuri ba bantu rero baguma baraba ibyi Burundi bakavuga ngo ni bibi hariho vyiza hariho na bibi donc ivyo bira hano hose na ushaka kurondera ciza uragitora ariko washatse no kurondera ikigayitso ugitora ariko ikibazo cyaje kuba nuko ahantu zara kabasuma gusa baba bari ngaha bateramiye kumuranga izuba riva nk'uri kura kamera ukazone telefone baragupapa hano inkoho kwizose rero ngira ngo Soweto bagerageje kwageranya na Soweto hariya muri South Africa ko Soweto nahantu bakunda ngo kumererwa n'aba bantu birabura cyo kubafata okay no ngira ngo nice gituma nabanditse bijye kaya kantu atse ngo Soweto Jacaranda Stadium okay reka tubibananye rero ku makuru maze kuronkera hano nuko ngaha la majorité abantu bahicaye nabantu b'igitsina gabo kandi ndakeka ujya beshi n'abajene kuko umuntu yubatse uje niweze ko yutakaza umwanya yicaye ngaha azi kwaza kuga buri muryango mugabe ikintu kintangaza kuri kwimana abakobwa muhura muri ko batembereza amagi bariko batembereza ivyambagwa muri maka abakobwa ntibicaye abakobwa ntibashobora kwicara mu kino gihugu jigihe shikaha naramaramaye maze kubona umukobwa hari ukuntu baheje ibintu ngaha ku ruhanga bitije n'umwana akukikara ndavuga ati ibintu n'ibiki ahetse umwana yikoreye n'ibintu umugabo hajya yimereye nk'uko
urabona nko kubona urugwaruka ngaha ruteramye hariya hejuru ni kwera badashobora kuhabona ngira kwera izuba ariko murabona muravye ko hari abantu benshi bicaye hose hari abantu we so uwo munsi bisa nkaho kwera akazuba n'ivumbi abantu benshi bahari ubundi hasa nkaho tuje abahicaye abantu bifitiye utushashe twirabura turimo ibintu byitwa ngo ibyatsi bitamira za mugoka nivyo guma barya umwanya rero nico gituma iki ni kimwe mu bintu byiza n'impinduka nkuko mwabivuze ziba nziza usanga utugwi kamwe hajya kandi ngaho ko baravugana iby'amanama bazokuruka kwayiko bagacafura muri zatwira babivugana neza cyane ariko kandi burya rero nukuri kwa Mungu burya abantu bakunze kwaduka impinduka bene izo n'abantu batari okipe n'igikorwa na kimwe kuko yaje umuntu ari okipe ibere mu gikorwa ciwe nta mwanya wo kuraba ibintu byo usanga afise kuko kenshi nabo baharanira impinduka ngo president natubise guverineri natubise meya natubise iyo ugiye kuraba bobo ahaba naco bahomba anahavuye naco bunguka kuko bagwanira inyungu zitari wabo uretse akabi kabana kabanza ko kabahenda kabaretse ko dufaranga duke twugura ibyo byatsi bwo bigwara hekenya utwo dufana banwa tuyoba nta kindi kintu babo ko barakorera ugasanga umuntu aremeye gupfa kubera urumogi gusa yahawe yanyweye ibintu by'ibiyaro twabyo benshi so anaco gituma ahagire kibanza nyine tubona icyo kibera ko icyo kibera ko n'ubutumwa bwiza bw'amahoro ukiza abantu usanga ibitari bashizaho ibikorana n'igihugu gisenga gose urwego hejuru kugidashobora ingana imetero 10 ndasanga hano ari bavre ko barasenga ngabo warabibi bihakorerwa ugasanga ngabo ni byiza nabyo birahari aha bagenzi aba ku rundi ruhande ujya n'ikindi kintu umuntu yo batahurako ni nababandi bashobora kugira jalousie siritu wajura umunyamahanga kubera iki aba bicaye ngaha so kuvuga bujya ko atabuzi buhari ahubwo ubuzi buhari barabukingira baramukengira ariko umunyamahanga twebwe hari abarundi maze kubona usanga bavuye i Burundi wewe ntaraba akazi uraba amafaranga akeneye amafaranga donc no kuvuga ko ntaza kwigora kengera we mupfa kumvikana amahera yumvise yo yakorera acakora nimba umuha gutembereza impuzu iri barazitemberana mu maboko adandaza nimba umuha gutembereza amatumbura wariho n'abana nabonye batembereza amagi ino ibiyoba ikawa icyayi baragitembereza so ugiye kuraba abantu rero babanka imirimo bene iyo nibo birangiye bavuyemo ikindi kintu kitari nyacu inkebuzo rero ku bantu mwumva runo rurimi rw'ikirundi siritu bene wacu b'abarundi abajino muhindure mindset mwe mwiyumvire bijyanye n'ubuzima niki cyatumye uvi Burundi cyo cyatumye uvino waje kubaka ubuzima ukubwubaka rero ibahera hejuru bahera hasi baduga nama nakivuze incuro nyinshi isi irenganya iyo ushatse guhera hejuru irakumanura ati wihenze hera hasi uzoduga abuzi bose bateye intambwe n'abantu babaje gukubitika bahera hasi kuko hari discipline ubukeneye iyo uhereje utofrose hari ubumenyi hari kwihangana hari ugufata amariske utofrose uhereye hejuru ariko rero no kusimeze uri Burundi naho ndazi ariho n'abahora bagurisha amatongo ati ndakeneye kuja mu mahanga nanje baze banyita mu diaspora nivyo ariko kumbega bashi abantu mumaze kuja Bujumbura je ngiri mutoya navise igicapo nari Bujumbura naho ndibaza ngo ameze uku nkumva umengo ni mwijuru umuntu avuyeyo nkumva umengo yompa amahera yompa umukate ariko umunsi namanuka niho nabonye ko byose nibeshe kandi ivyo vyumviro nagira yego nije n'umwana mutoya akiri munsi y'imyaka 10 mugabo maze kuza nanjye Bujumbura nasanze hariho n'abantu bakuze n'ubyo vyumviro bakifise par exemple iyo nduze umengo nje guhema abantu sinzi baca batonda nkaho umengo nje kubahemba mvuye Bujumbura samahera iske nivyo vyumviro n'abari Burundi benshi bafise ku muntu ari hanze ngo mu diaspora ngo reka ndamusabe kweri basi nagasandora namusabe n'udushiringi 100 bagenzi amafaranga imisi yose umuntu yaronka yavunikiye nta mafaranga gutora ba ariko nono ko tugira imana social media zikaba zaraje noneho zivuga ibintu biri seriye
zitabesha nk'ibi by'iwacu turakubwiza ukuri mu mahanga ni wazayo uzumve kuje gukora ya hama nivyashika ugapusha akantu kakagurisha kugira ngo uronke itike rikuzana icyambere uzubanza urondera amakuru y'ukuri mugwiza tunga simari imbere yuko yitaba Imana ari ijambo yambwiye ryari rikomeye yambwiye ati burya abarundi bakora amakosa cyane byo mahanga bagenda atamakuru y'ukuri bafise bagenda badakurikiye abantu bizeye ko batobabesha cyangwa batobahemukira bari bo benshi bahaza washika nkino agaca afata contact akayizimya complete mukamukura wisanga hehe mwibarabara canke wisanga polisi yagufashe ikakudaka nta kindi so niyo fata risk mu byudahura kandi wemera no kwakira n'inkurikizi zavyo oyi nivyo ariko nabereka murahabona hari abantu ngahari benshi usanga biraramiye ariho nawe usanga biryamiye so nivyo iki nico twagomba kubasangiza muri kano karere turimwo ka Kenya ikindi hano hantu twogihereza ko tuvuga mwumvise warategurirwa ibintu bitari nyavyo ariko nibiri nyavyo mwumvise ko bihaba kuremesha amahoro bigisha ijambo ry'Imana ako ayi ijambo ry'Imana kuko ridahindura abantu Munze kwibaza gigishwa be abantu bagiga minsi yose mugabo kuki nta mpinduka ibaho ikibazo gikomeye cyane bijya jambo niyo ridafite power cyangwa nababyigisha babi cyangwa n'abantu bakomanda ikibazo si jambo ridafise ubushobozi aho ikibazo ni abaryakira ku mutima umeze gute umenetse cyangwa umutima ukomeye nk'urutare nico gituma rero ijambo rirashobora kubibwa mu bantu benshi ntirigire impact kubera ko abaryakiriye birengagije ko baryumvise kandi baryumvise bigaca bituma niyo turavuga mu nzira y'amajambo hari igihe bamwe babona kumenga ntishoboka kubera ko batabona ko yashobotse mu bikorwa bakora nimba umuntu ugiye atiterura akadoba kicaye nk'abo bagenda n'ibintu bicaye cyangwa icyo bitungura ahubwo ngo je ntavyo umenga kinyamira azoza koroza kuye mu cyo so rero iyo bavuze rero muri rusange ijambo ntiryahinduye nuko mutaba yabigize mu haramahirwe ijambo ry'ubwayo ryari rifise ingufu mugabo waryakiriye bivanye n'ukuntu ryakiriye niyo bihaye ububasha kugereza kumuhindura cyangwa rimukorera nuko twese nk'ama video nkunda gukora n'ubutumwa bwiza bw'iterambere ushaka uramuhindura ushaka ntibumuhindura ya kuko byose it's up to you sinzi umwana yigeze gupima abwira umuvyeyi araho yari umutama w'incabwenge cyane avuga ati ujya mutama nama numva bavuga ngo nta camunaniye ati ikintu cyose umubajije aguhinyisha kandi iri nyayo ku buzima umwana cyaterura igikere acereka umutama ati mutama kino gikere kirakanura umwana ashaka ati akambira ko gikanura cyenda cice tunamereka ko cyapfuye atakambira ko cyapfuye tunamereka ko gikanura umutama yamuhaye inyishu nziza ati mwana umbaje ko kwico gikere kibona cyangwa cyapfuye kiruko wowe ubishaka kiruko wowe ubishaka ubwo rero n'ubuzima wewe uko ubushaka n'amakuru yakira uko yashaka ubutumwa bwiza bw'iterambere buhindura mentalite ni twabahaye izina ry'ikirundi iri n'ishuri ry'ubuzima n'ahantu twigishanya donc aho uronkera abantu bakubwiza ukuri ku buzima bya bintu udashoboye kuronka ahandi ariko kugira uhinduke kugira bigire icyo bikumarira ni ku bwawe ni ubishaka ushatse urabyumviriza nk'uko wiyumvira umuziki hama abagenzi hari ikindi kintu ngaha nahabonye gikomeye kandi naragumye shaka one mbere nzoza no muri Tanzania kuko namwe numva abarundi benshi bari muri Tanzania batwandikira ngo muri Tanzania ngo abarundi ko turiko turapfungwa muri Kenya hayo n'abahoro ngo baricwa bagenzi kuri twatembereye turabaza ibitari bike kuko ngaha cyambere nuko bavugwa indimi nyinshi nico kintu mutahura kubona je nkundi ko ndavuga ururimi rw'ikirundi hari abaza abari ngaha mu banyumva bashobora kwibaza ni rumwe mu ndimi zo muri Kenya nta numwe azaza kumenya ko je ndi umunyamahanga havugwa nyinshi ubwabo nabo ntibatahurana ubwabo ofete benshi bibaza guhura ku Kiswahili icongereza benshi barakizi mbwabo uko biri kose rero nabatakizi nace munuze hariya mu ba Masai
Abamasayi icongereza ntubabaza kubera Abamasayi nasanze icongereza batakizi ico banigana no kuragira inka zabo so hariho nagerageje kuvugisha sanga icongereza ntibacumva so tujambo twumo kuvuga amafaranga gusa rero bagenzi kuntuze ya ngaha abapfungwa ntibagufunga kubera umunyamahanga abahanwa ntibahanwa kubera abanyamahanga bahanwa kubera amakosa bakoze ayo makosa n'uwo ngaha haniba none baze kutabo ngaha bapfungwa barahari ni benshi aho bico bikoze ngaha gusa ubona ko nk'ubu nkaje turafata video ngaha icambere bafite liberté freedom yuzuye nta numwe aza kumfata ngo uri kurafata video mbengo wasavye uburenganzira nde eka ngo kubera iki ngo jengiye muri video yawe nima nji iruhande video yanje arayijamo nakabuze mugabo ibyo nta kintu bitwaye nta nakimwe kosa gusa nugira no kubangamira ubundi muntu nukuri umubangamiye vraiment aho baraguhana ataco batiri barisunga ngo uva he baraguhana donc cyabira kubariza rero uburenganzira bwa mugenzi wawe uko avuga uko yizera ibyo bimurikire wewe nabi bikuraba burya ngo ngaha bana ko nk'uko turafilma iyi video hari n'igihe abantu bose benshi bariko badukira uruhande ibyo batarikora nabibona kubera bitaho gwabo ntibasama ariko nkaye nk'iyabandi town nk'ibujumbura bose ahubwo benshi abatandaje bari kuza kunshengerera kumviriza ibyo mvuga no dukeneye kujana n'umwanya genda dutakaza umwanya ukombozi bavuga ngo nta mwanya wo kuraba umwanya aha dukeneye kwitaho ibyacu ibikuraba bikaba ari vyuraba kuko burya hari ibindi ngaha byinshi wowe busha utakaza ku mwanya byo bitakuraba nta n'inyungu nimwe bikugirira ariko kandi burya servo zacu zikunda kuduha bya bindi twazihaye ukuvuga ivyo umaze umwanya munini mu mutwe ivyo wiyumvira ko umwanya munini nivyo binatanga resulta yaburya buzima ufise yakujya wiyumvira naha rero biba biri ngombwa labe bikuraba ushire mu mutwe bibereye kushirayo ibitabike ibidakenewe byihoze neza nuko cyane wewe uko ubushaka n'amakuru yakira uko yashaka ubutumwa bwiza bw'iterambere buhindura mentalite ni twabahaye izina ry'ikirundi iri ni ishuri ry'ubuzima n'ahantu twigishanya donc aho uronkera abantu bakubwiza ukuri ku buzima bya bintu udakwishoye ku ruhande ariko kugira uhinduke kugira bigire icyo bikumarira ni ku bwawe ni ubishaka ushatse urabyumviriza nk'uko wiyumvira umuziki nuko rero muyaboneshe ku bwinshi ndi muri Kenya amakuru menshi ngahanza ndabaha ariko byose ni we need to change our mentality